twarabonye ibiganiro biba muri Tanzania ariko ukabona hariho ukuntu bamwe na bamwe batabifata kumwe. Ejo bundi namye ndaba uwahora ari vice president wahora ari vice president wa Ruto muri Kenya, ariko aravuga ko President Ruto agura inzahabu kandi zo muri Kongo aziguze na M23. Abdul, twanubise yuko Kabila yagira yinjira muri Kongo, tukaba tutaramubonayo. Yabujije ko niki kwinjirayo. Byo batera ikibazo. Rero aba bantu na cyane wazarendo bariko baragwana, barabe neza mu ntambara zabo bariko baragwana, kubera M23 irashobora kwitera. Kwitera gute? Hello guys, Mohamed Nede Sonny Link Arlene Alou comme d'habitude Miss Mafseri gwamenye umusume no maso yinyana. Uwo mumenyereye toujours yama ari ku murongo, yama abazene bishaje. Aujourd'hui ndi kumwe n'umusasanguzi wanje mumenyereye, ariko imbere yuko ndamwakira ikamanze ndababwire story mu bisanzwe, story company mu bisanzwe yatuzaniye ibintu byinshi. Yatuzaniye mayonnaise, ipiripiri, imikati, amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi byose wifuza ubisanga muri story company. Rero story water nayo namazi meza aryoshe. Bakaba bafise na story tangawizi. Siza tangawizi mumenyereye, ni tangawizi iryoshe kunwa ishushe, surtout ikanyehoho ni finale. Ariko reka mbanzero nakire umusasanguzi wacu dusanzwe tumenyereye, abanze baramutse. Safi sana kabisa, ndabaramukije abariko baradukurikirana, kandi nongera ndabashimira jengo mashima kuko ndabona yuko ibintu byacu baguma babikurikirana. No kuvuga biradutera intege cyane iyo turiko turabona yuko ibyo dukora abantu bavyisangamo, bavyiyumvamo, bavyishimira mu bisanzwe. Ego hama turaho tumeze fresh. Namwe murameze neza? Turameze neza cyane. Nako uratagase n'ukuri kwa Yesu. Narabwiye yuko vraiment murinze mutubona ngaha anyeje na Abdul. Nukuri tuba tuje mu kazi kose. Tuba tuje kubaha bishasha. Hari utuntu dushasha tuba tuzanye abantu benshi bataba bamenye, bataba bazi kubasisangurira muri rusange. Abdul, ndamusaba ko tubarinka Arlene Alou. Bari bagukumba. Ego vraiment bari badukumbuye kuko burya n'iminsi si mikeyi, imbe haraheze iminsi myinshi. Haraheze iminsi myinshi. Jambo sana. Leo mnataka niongee Kiswahili ama Kiingereza ama Kifaransa? Ariko reka tuvuge Kirundi kubera ko turi mu Burundi. Ego. Abdul. Icambere na mbenda kuramukije cyane nandi. Aho twicaranye nibaza yuko ntahibwa kuramutse abantu bose babibona. Ego. Reka tuje hakurya. Wazalendo tubona yakaze mwino minsi cyane. Eske izi ngufu ziriko zivahe? Jewe rero ukuntu mw'iyi minsi ndabibona, narigeze kubivuga ngaha ni wirukankana umugabo akarikera ukamumara ubwoba. Rero burya wazarendo baheze ubwoba. Urazi yuko mu minsi yahera bakubwira ngo n'abasoda ngo b'abakongomani ngo bumvisha aho urusase ruvugiye ngo bagenda bariruka, ngo baca bashira inkoho hasi. Rero urinze ubona noneho bitakira ivy'igisoda gusa, ahubwo n'umusevira ahaguruka agahagarara akavuga ati jewe nta muntu nshaka angora mu gihugu canje. Ucubona yuko vyamaze gushika ku yindi level. Rero je novuga yuko
wazalendo inguvu za mbere ahantu bariko barazikura nuko ari wazalendo nyene no gukunda igihugu. Ego bariko barakunda igihugu cabo kandi barabona yuko bitazokwamuko. Ko birababaje kuko hajya nk'ubu urabona turiko turakura iyo nta kintu kibabaza nko kuvyarira mu gihugu kirimo intambara. Kuko nukuvuga ngo umwana wawe nta security ububona yuko yoronka. Ntubufise basi ntububona yuko ushoboye azokura neza basi. Ahantu hari intambara umwana wawe ntiyiga kandi nta mubyeyi n'umwe atifuza yuko umwana wiwe atera imbere yiga akazoshika kure. Ibyo tutashitse ko byose uba wifuza yuko umwana wawe yobishikako. None yobishikako gute mu gihugu kirimo intambara? Niyo mpamvu ubona bagwana cyane. Muri iyi minsi bariko baragwana cyane, biraboneka yuko mu mutima wabo habayemo gukunda igihugu birengeje cyane. Kandi turabishima kandi turabatera intege. Yego tuvuge rero reka tubahe intege bagume bagwana bashira mu izindi nguvu nyinshi na cyane kuko igihugu hajya kiragwanirwa. Iyo ukeneye amahoro urayaharanira. Ukeneye iterambere urarikorera. Nta kintu na kimwe kuri iyi si ciza ushobora gushikako utakibiriye akuya. So rero kuba bariko barabirakuya ku bw'umutekano w'igihugu cabo udeshapa. Umva twese turabiryoherewe kubona bakuye amaboko mu mpuzu, bakuye just bakoresha ingufu zose kugira igihugu cabo bagisubirane canke bakigwanirira. Ariko reka dusubire, reka ndakubaze akandi kwazo gato umbabarire. Abdul, twanumvise yuko Kabila yagira yinjira muri Kongo, tukaba tutaramubonayo. Yabujije ko niki kwinjirayo? Urabizi yuko ngaha hari ikiganiro twakoze cyarimo umushitsi akarere karonse w'umunyamerika. No kuvuga nibaza yuko ari umuserukizi wa Trump ngira mu karere ka Afrika. General bivuze ati uyu mugabo aje gukura abafise inyungu muri Kongo, aje kubakura intuzenye amata ku muntu. Nibyo rero biriko biraba. Kuko urabizi yuko nk'ubu ikintu no kubwira tumaze kumenya ibintu byinshi tutari tuzi kubijanye nibi bintu biriko birabera muri Kongo. Twe twarabonye ibiganiro biba muri Tanzania, ariko ukabona hariho ukuntu bamwe na bamwe batabifata kumwe. Ejo bundi namye ndaba uwahora ari vice president wahora ari vice president wa Ruto muri Kenya. Ariko aravuga ko President Ruto agura inzahabu kandi zo muri Kongo aziguze na M23. Nukuvuga ari mu bantu bafise isoko yo kugura inzahabu muri Kongo. Umenye yuko zijya nzahabu uguze n'abantu b'inyeshamba uzigura amafaranga make y'icane. Hama wazishira ku isoko zikakuzanira amafaranga menshi. Rero nukuvuga yuko hariho abantu tutari tuzi yuko bafise inyungu muri aka karere mugabo tumaze kumenya. So rero urabizi yuko muri diplomasi aba bantu u Rwanda nabo bafatanije Uganda na Kenya, ukurumva yuko bose bari babirimo. Kisekedi yarabatsinze muri diplomasi. Amaze kubatsinda iturufu bari basigaranye kwari ukwinjiza Kabila, kuko
bari bafise ibintu byinshi bamaze kwagirizwa, bariko bagirizwa amajenoside, gukora jenoside y'abanyamurenge baciye kuri Red Tabara, bariko baragirizwa ubusuma. Ngira warabibonye, noneho amakungu yarahagurutse na cyane cyane nko ku gihugu cy'u Rwanda baragifatira n'amasanction. Rero iturufu ya nyuma bari basigaranye nka FPR yari isigaranye kwari ukwinjiza Kabila muri kajya karere, kubera ko urabizi ko Kabila ku bisanzwe asanzwe ari n'umuterankunga w'ijya ntambara, arafise ibyo afasha M23 kuko ujya mu tipe n'umuntu yatwaye Kongo imyaka 18 mu ntambara zidasanzwe, iyo yorganiza wenyene ku mpamvu zo kugira ngo asahure amabuye y'agaciro ya Kongo, ata muntu agira gute amufata, kuko bari babifatanije n'u Rwanda, kuko urabizi yuko abanyarwanda aribo bamusize ku butegetsi inyuma yo kwica Kabila. Pere nubwo tumaze kumenya yuko Kabila, Laurent Désiré Kabila atari se wa Joseph Kabila, turamaze kubimenya. Rijya n'izina yiyitiriye, n'izina bamwitiriye kugira bamuzane bamutereke hajya, ariko kubisanzwe ntabwo ari umuhungu wa Kabila. Ni ibintu bamwitiriye. Ujyanye turabereka ndakurabire izina ryiwiwe original, original names yitwa Hippolyte Kanambe. Rero abamushize ku butegetsi bari bafise ukuntu bakoranye ibintu byinshi cyane. Rero urumva yararonsa amafaranga, kuko uri perezida utwara igihugu kidafise umutekano, hanyuma ukorana n'uwagushize kuri ubwo butegetsi, mukorana mu busahuzi, murasahura, kuko igihugu kiri mu ntambara ntibikunda yuko abajejwe kugukurikirana bagukurikirana neza, kubera yuko nta mutekano uba uhari, hanyuma ngo bafate umwanya wo kwita ku byo uri kurakora. So rero Kabila afise amafaranga menshi, niyo mpamvu ubona afasha kijya kiroberi ca ntuzenya cha M23. So rero amakuru yo kwizera dufise nuko urabizi yuko hariho ujya munyamerika yari yaje yitwa Ndegabasha, ujya intumwa yitwa Masad Boulos. Yari yaje kuraba akarere, aravugana na Kisekedi, aravugana na Kagame, Museveni na Ruto. So rero nk'abantu nk'uko Amerika yo ishaka guhagarika iyi ntambara iri muri Kongo, kuko yaravuze ati dushaka kuyihagarika vuba na bwangu, n'ingogana n'ingoga. Rero nibo baraye bamuhamagaye, baramubwira ati twebwe dushaka ko intambara ihagarara, wewe iyo ugiye gukora iki? Rero baramubujije, niyo mpamvu ngo atarashika atarashikayo hariya. Kuko niyajayo hajya ahantu Amerika yamaze kuba kimwe mu bihugu bifise inyungu muri Kongo, kandi bafatanije na leta. Urumva rero nk'abantu batsinzwe muri diplomasi, hanyuma uwabatsinze muri diplomasi akaba ariko akorana na Amerika, uco bibona yuko abo bantu ata kintu na kimwe basigaranye. Nta kintu na kimwe basigaranye, no kuvuga yuko Amerika yamubujije kugenda hariya, kuko niyagenda hariya ni umuntu azwi kandi afise amafaranga, intambara iraduga. Ngira warabibonye yuko mu gihe bariko baravuga yuko Kabila agira ze muri Kongo, hariho ugwaruka rwaciye ruja mu mabarabara ruza ruramanura ivyapa biriko amafoto ya Kisekedi, biyakubita hasi ngo
ngo bariko baritegura Kabila. Ni umuntu rero afise ijambo muri ahajya muri kajya gace, na cyane cyane yuko buriya ashobora kuba atahafise ijambo ryo kuvuga ngo ni umuntu mwiza, ariko mu buzima bw'imitwe y'abantu ukuntu dusanzwe tubizi, umuntu iyo ubizi neza yuko afise inguvu umukunda ku nguvu nyene cyane. Barashobora kuba batamukunda ngo nukubera yoba ntaco yabahaye, kuko mu myaka 18 yose yatwaye nta mahoro bigeze baronka, ariko kubera iki bagirane bamwifuza, ntabwo ari ukumwifuza, nukumutegurira kugira ngo niyaza ntabahemukire babone yuko bamushigikiye, ntabagirire nabi, kuko baramuzi yuko atari mwiza. Kuko mu myaka yatwaye hagumyeho intambara, kandi izo ntambara yaba zirimwo yaba ari kumwe n'abazitera, ku mpamvu twebwe tutazi za politike n'ubusahuzi bw'amabuye y'agaciro. Kandi urabizi yuko hariho n'amafaranga menshi yaha igihugu cy'u Rwanda, ko ku kwezi yabaha miliyoni 60 z'amadolari ngo zo kuvuza abantu abasoda bamugariye ku rugamba b'abanyarwanda, bamugariye ku rugamba muri Kongo bariko bagwanya mu buto. Urumva rero yuko ayo mafaranga nimba uyu munsi atakiri perezida, ayo mafaranga ntibayaronka, kuko Kisekedi yavuye mu matora, sibo bamushize ku butegetsi, urumva baca bahahombera. Kandi miliyoni 60 z'amadolari ku bantu bazi igiharuro n'amafaranga menshi cyane, kugira udandaze naho wo buri gihugu uyinjiza uba wadadaje ibintu bihambaye. Tugegeje kuraba abanyamurenge iyi ntambara ugerageje kuraba ko barayihomberamo cyangwa ko barayungukiramo? Ku banyamurenge rero, burya muri iyi ntambara abanyamurenge nibo bantu ba mbere bafise ikibazo gikomeye cyane. Mbere jewe nk'umuntu muto ariko mfise ukuntu niyumvira, jewe ndabona yuko abanyamurenge muri iyi minsi bashobora kugira ikibazo gihambaye cyane. Kubera yuko inzira zose abanyarwanda canke FPR yari gucamo, inzira zose yahora icamo zarugawe, nta muntu ariko arayumviriza. Nimba ata muntu ariko arayumviriza rero, turabe uyu munsi nta muterankunga wundi ifise, u Rwanda bararufatiye ibihano, nteri uriko ruragaburira abasoda ku rugamba, bacitse intege, abazarendo bariko barabakubita. Urabona yuko u Rwanda barufatiye ibihano, rero kandi biravuga yuko n'abajeshi bo mu Rwanda badafungura neza. Rero no kuvuga ngo niwabiraba neza uraza gusanga ibintu byose bavuga muri ijya ntambara byaranswe. Ubu nta muntu ariko arabyumviriza. No kuvuga iki, iturufu yonyene abanyarwanda basigaranye canke FPR isigaranye muri iyi ntambara, barashobora muri bijya bisagara barimo, kuko bajya abantu nimba bashobora kuzana abasoda bakagwana urugamba hagapfa abasoda 1000, ntihagire n'umuntu n'umwe abimenya, urumva? Kandi ntibabigire ku ikibazo, ntabwo kwica abene gihugu 500 canke 200 byo batera ikibazo. Rero aba bantu na cyane cyane wazarendo bariko baragwana, barabe neza mu ntambara zabo bariko baragwana, kubera M23 irashobora kwitera.
kwitera gute bajya abantu kuko wazarendo none ntibariko baragwana ubu unye bariko baragwana cyane. M23 irashobora gufata nk'ibatayo nka zibiri ikitera, hanyuma ibatayo zayo zimwe zikaza zigatera mu gace karimo kandi M23 bikitwa yuko bahabakuye abo bahabakuye ari wazarendo bahasigaye. Hanyuma bamara kuhasigara byitwa yuko ari wazarendo, bikamenyekana yuko bavuye muri ako gace, bagaca baja mu bantu bari ngaho bakarimagura bakica. Bamara kwica bajya bagaca baza kubatera vyitwa yuko baje gukura wazarendo ahantu bariko barica abantu, bagaca batwereka imirambo myinshi. So rero cyane cyane abantu barabe muri bujya burere wazarendo bariko baragwaniramo, ariko burimo M23 barabe neza. Aha hantu hategerezwa gukoreshwa ubwenge, kuko murabizi yuko FPR gutanga ibitambo si ikintu kiyinanira. Hama hariho umujenerali nimba yitwa Sematama ari imurenge, n'umunyamurenge. Umuntu yakoranye na FPR nawe gutanga ibitambo si ikintu kimugora, ni ibintu byabo gutanga ibitambo, nivyo vyiwawe. So babarabe neza rero ntibahave batanga ibitambo by'abanyamurenge canke abandi banyekongo ngo babice kugira ngo baronke ikintu c'ugwitwazo bavuga ati mbo murabona bereka amakungu, murabona twari turi mu cunamo turiko turababwira yuko abantu bapfobya genocide, none hera aba bakoze genocide. Babirabe neza, babirabe neza. FPR ntihave ikora genocide mu buryo bwo kurondera ikintu yovuga mu makungu, kurondera ikintu yokwerekana. Kuko turamaze kubibona yuko hariho ibintu byinshi bakora bakavyitirira abandi, nabo bandi bitabafata, ariko nubundi ntibizomenyekane ngo ibi bintu byakozwe nandi. So rero abo bantu umuntu wese ashikira aba FRDC nabo bifatanije kugwanya M23, murabe M23 ntibakorane genocide, kuko niyo piyo yonyene basigaranye, yonyene basigaranye, niyo piyo yonyene basigaranye. Barashobora kwica abanyamurenge canke bakica abandi bene gihugu ba Kongo. Babarabe neza rero, bakushavuga ngo bakoze genocide babishira kugira ngo ivyo byokogwa kugira ngo babishire kuri FRDC n'u Burundi n'abawazarendo. Murabyumva? Na cyane cyane yuko abawazarendo abenshi bazi yuko igihugu cyabo kibujijwe umutekano n'abatutsi. Murabyumva? Ariko muri Kongo hari y'abatutsi, si bose bashigikiye M23. Abanyamurenge uretse yuko jewe ntabita abatutsi ndabita abanyamurenge, uvuze ko ari abatutsi si bose bashigikiye M23. So no mu Rwanda n'abatutsi ubwabo ku giti cyabo bo mu Rwanda canke bo ngaha mu Burundi si bose bashigikiye M23. Urabyumva? So rero nibaza yuko aha hantu bohagabira, bohagabira kugira ngo ntihagire umuntu akora genocide hama ngo ayibitirire. Cyane cyane barabe uduce M23 iri kiragenzura mu gihe yamaze gufata. Kandi nibaba bafashe ahantu ari abawazarendo canke FARDC canke iki bahafashe, bimenyekane ko ari bo bahafashe. Nimba atari gisoda cabo bimenyekane ko atari gisoda cabo cyahafashe, kugira ngo ntihagire umuntu afata ahantu yica abanyagihugu hama aze kubyitirira abandi ku mpamvu yo kugira ngo baronke iyindi mpamvu ituma amakungu asubira kubemera. Okay, Abdul, nibaza yuko ugerageje gusesangurira abantu
ibibazo byose naba nakubajije. Merci beaucoup. Reka ndagushimire cyane. Murakoze namwe. Reka twongere kandi tuje muri recherche tubandanye tubazanira bishasha ko twebwe tuguma mu kazi nitwigera twicara. Na cyane cyane. Reka mbandanye shimira n'abandi bose babandanye badukurikirana babandanye badushigikira n'abantu bose babandanye bavuga ati Link na Abdul n'abandi bose baca kuri runo rubuga rwa Link Harlene Alu. Reka tubashimire cyane kuko nabo nyine baraduha amakohaje menshi cyane gose. Ndabibona muri commentaire bashiraho. Ego n'abaca inbox ya n'abaca inbox bakanyandikira ati kuhaje nabo nyine ndabashimire nabambwira ko bankunda nabo nyine ndabashimire. Merci beaucoup. Turi mu kazi kose ntizokwigira twicara gushika ibintu byose bimeze guca. Ya merci beaucoup. Dutegeza gukunda igihugu c'u Burundi, dutegeza gukundisha igihugu c'u Burundi abarundi n'abakibamo. Merci beaucoup.